Haleluya. Imana ishimwe cyane. Nsubire ndabagore tuduze ibiganza turamukanye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana irakoze iduteye iteka kino gitondo tukaba turi hano twitavye umutumiro kugira ngo dushobore kuvugana nayo. Ndakwibutse ko ari iteka batewe. Imana ishimwe cyane. Bagenzanje bantanguriye bashoboye kuvugishwa ibitandukanye, amajambo akomeye cyane, haba mu ndirimbo cyane mu buryo bw'insiguro, aho nizigira uko abatari bake mwamaze kwakira ibidasanzwe muri kino gitondo. Yesu ashimwe. Umusenzi yamaze kubivuga, nitwa Arno w'amahoro. Nijewe natewe iteka n'Imana kugira ngo dushobore gusangira amajambo yayo muri uno mwanya, aho dufise urufatiro ruvuga ngo amahirwe nyayo. Haleluya. Amahirwe ni ikintu canke n'ibintu umuntu wese ari hano agendana mu mutima nk'isengesho, agendana muri we mu bwenge bwiwe nk'umwitwarariko, yifuza guhanda cyangwa yifuza kuronka cyangwa yifuza gushikira. Aha turi cyangwa twese muri rusange turiko turasenga Imana, turayisaba umugisha mu byo dukora. Uri umudandaza, uri umurimyi, uri umukozi akorera abandi, wikorera utwawe, urasaba Imana kugira ngo iguhereze amahirwe mu byo uri kurakora ushobore gutera imbere. Mbere ikindi gihe ugasaba Imana ikuduze ku rundi rugero, ube n'umutunzi, ube rurangiranwa mu byo uri kurakora, izina ryawe rishobore kumenyekana. Sivyo none? Aha turi nk'abarundi tumaze iminsi turi mu bihe by'amatora, murabizi ntibirarangira. Hagati yacu harimwo abasenga, abasaba Imana bavuga ati Mana nanje wompa amahirwe, nkaronka irya poste, nkaronka irya kibanza, nkaronka kirya giti, nanje nkitwa nyakubahwa, bakaza barandamutsa ati bwake nyakubahwa, nanje nkaba umuntu kanaka. Mana mfasha ndonka ayo mahirwe. Hariho ababikora bariko barasenga Imana kugira yibaronse, mugabo hariho n'abagerageza guca mu zindi nzira, bakigwanira mu zindi nzira, mbere ikindi gihe zidahesha Imana icubahiro, mugabo akabigwanira kugira ngo abone yuko nayo mahirwe yo yaronka. Hagati yacu turi kumwe n'imisore n'inkumi bariko barasenga ati Mana mpa amahirwe ndonke umufiance mwiza nkunda, tuzokubakana tukabana neza, afise amafaranga, afise byinshi cyane. Mbere hariho n'abandi basenga batumbereza ati Mana mpa amahirwe nakanyemere, n'ibindi byinshi cyane. Amahirwe aha mu ishengero turi hari abamaze igihe bubatse umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, mugabo batararonka urubyaro. Uno munsi muri kino gitondo turiko turasenga, ahari yumva mu mutima abwira Imana ati Data ndakwinginze mpa amahirwe nanje yo kwitwa umubyeyi, mpa amahirwe nanje nshobore guheka, mpa amahirwe nanje ndonke urubyaro, mpa amahirwe nk'uko wahezagiye abandi, mpa amahirwe. Ni ukuvuga ngo aha turi twese, na jewe ndimwo, twese turafise amahirwe kanaka twifuza kuronka, twifuza gushikako. Ariko ndakubwire ngo ivyo byose dukeneye tubironka tutabironka, tukibirindiriye cyangwa bitazoza, ndakumenyeshe muri kino gitondo ko hari yandi mahirwe nyayo, amahirwe y'abagororotsi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana hajya mu cete Pawulo yandikiye Abaroma igice ca 5, dusome duhereye ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 5. Niyo majambo tugiye kumara umwanya turiko turazirikanako. Ijambo ry'umutwe ravuga ngo ibiva mu kwizera. None rero ko twatsindanishirijwe no kwizera, dufise amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Yadushikanishije ukwizera muri ubu buntu duhagazemwo, kandi
tunezerezwa no kwizigira kuzobona ubwiza bw'Imana. Kandi si ibyo byonyene, ariko kandi tunezerwe n'amarushwa yacu, kuko tuzi yuko amarushwa atera ukwihangana, kandi ukwihangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa, kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. Ku murongo wa 5 havuga ngo uko kwizigira ntigutetereza, uko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na mpwemu yera twahawe. Imana ishimwe cyane. Uyu mukozi w'Imana Paulo ariko yandikira Abaroma abibutsa amahirwe adasanzwe akomoka ku kwizera umwami Yesu yadukoreye igikorwa kidasanzwe, igikorwa cyo kutwuzuza n'Imana twari abanyabyaha, twari ku muvumo, twari ku rubanza. Arababwira ati uwo Kristo Yesu, harya ku murongo wa mbere twasomye yavuze ngo twatsindanishijwe no kwizera dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Arabwira ati twebwe uno munsi twaratsindanishirijwe, twarabaye justifié, twaramaze kuvugirwa. Ukwizera Kristo kwaduhaye kuba amahoro hagati ya twebwe n'Imana. No kuvuga ngo Kristo ataradupfira hari urubanza rwari kuri twebwe. Kristo ataradupfira hari umuvumo ari kuri twebwe. Kristo ataradupfira hari ideni twari dufise. Mugabo amaze gukora icyo gikorwa, hama natwe twagihereza agaciro mu kumwizera, bisobanurwa ngo uno munsi dufise amahoro ku Mana, hagati ya twebwe n'Imana nta rubanza, nta kidutandukanya. Dufise amahoro kubw'uwo mwami wacu Yesu Kristo yadupfiriye urupfu rudasanzwe ku musaraba. Imana ishimwe cyane. Ubwo rupfu rwaduhaye gucika abagororotsi, ubwo rupfu rwadukuye ko urubanza. Ndashaka ngo tumare umwanya turiko turazirikana kuri kino gikorwa kidasanzwe Kristo yadukoreye. Hari byinshi cyane dufise bigaragara byo dutera kwishima, byo tuma twibuka tukanezerwa. Mugabo nagomba ndababwire ngo nta kindi kintu dufise twokwirata, nta rindi tunga dufise, nta kindi kintu gikomeye dufise gihambaye kirengera urukundo rwa Kristo rwaduhaye gucika abana b'Imana, rwaduhaye kuba amahoro hagati ya twebwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Yesaya mu gice ciwe ca 32 ku murongo wa 17 yavuze ngo ariko arerekwa ku bijanye n'ubugororotsi, ubu bugororotsi bwa kino gihe turimwo twahawe no kwizera Kristo. Yesaya aravuga ngo ubugororotsi buzovyara amahoro, kandi ubugororotsi buzozana ugutekereza n'ivyizigiro gushitsa ibihe bidashira. Haleluya. Ubu bugororotsi twahawe mu kwizera Kristo ngo buzovyara amahoro, bugomba kuba ari ubuvyara amahoro mu mitima yacu, bugomba kuba ari ubugororotsi buzana gutekereza, gutekana, umutekano hamwe n'ivyizigiro mu bugingo bwacu. Mugabo kandi ivyo ngo bikaba ivy'ibihe bidashira. Fisi ikibazo, uno munsi turi kumwe n'abizera, uno munsi turi kumwe n'abitwa abagororotsi, ariko koko nimba uri umugororotsi, ubwo bugororotsi ufise bwaraguhaye umutekano n'amahoro byuzuye umutima wawe imbere y'ibibazo, imbere y'intambara, muri iyo mitwaro ufise, muri bya bindi bitarishugwa, muri bijya biteye ubwoba, ubwo ibirenge byawe birashika hasi, cyangwa gumana umutima widodomba, cyangwa umutima wuzuye agahinda n'akabonge kubw'ivyo bibazo. Aho uciye hose ugenda uhekenya imisaya, ugenda ubomboranya iminwa, ugenda wivugana nk'utagira icizigiro. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubwo bugororotsi twakiriye tubuhawe no kwizera Kristo, ubwo butegereza kuvyara amahoro mu mitima yacu. Nituba abantu batagira ivyizigiro, nituba abantu bahungabanywa n'ikintu cyaco cyose kije, ariko twagira amahoro yuzuye mu mitima n'umutekano n'ivyizigiro by'ibihe bidashira. Imana ishime cyane. Umurundi yavuze ngo uhambaye ikirezi ntamenya ko cera. Nanje mvuge ngo buriya kuba witwa umugororotsi, ko waramenyanye na Kristo, uri umuntu akomeye cyane. Ukwiye kumenya
agaciro kawe ukwiye kumenya uwo uri. Umunsi wo bitahura, uno munsi wofata ingingo wo kubitahura ukabimenya, uzosanga uri umuntu akomeye cyane, uzosanga uri uw'agaciro. Si Yesaya wenyine yabivuze, n'umwanditsi wa Zaburi ku murongo igice cya 34 ku murongo 15 yavuze ngo inyonga z'Uhoraho ziri ku bagororotsi n'amatwi ayabangira ugutakamba kwabo. Imana ishimwe. Inyonga z'Uhoraho ziri ku bagororotsi. Aya nana amahirwe akomeye. Turiko turavugana ku ijambo rivuga ngo amahirwe nyayo. Dufise amahoro ku Mana, ni ciza cyane. Aha naho turiko turumva ngo inyonga z'Uhoraho ziri apana ngo zizoba, ziri ku bagororotsi ku murango no mwijoro, ziri ku bagororotsi. Uri mu bihe biryoshe, uri no mu bihe bigoye, urwaye ndwara urwaye, uri imfuvyi uko nyene, uri umupfakazi uko nyene, bariko baragusuzugura, bariko barakugwanya uko nyene, nagomba ndakwibutse muri kino gitondo ko inyonga z'Uhoraho ziri kuri wewe. Iki kitwemeza ko Uhoraho abana natwe igihe cyose, ntigera dukura ku inyonga ziwe. Urashaka kuba utari kurishugwa, urashaka kuba umaze igihe uri kurasenga utarabona ico urindiriye, ico witeze. Mugabo kandi twarize gusenga hano, twarabonye intambamyi cyangwa ingorane ishobora kuba mu gusenga. Hari igihe dusenga Imana ntitwishure kubera ko ibyo turiko turasaba binyuranye n'ubugombe bwayo. Ugasanga turiko dupresenta imbere y'Imana ivyifuzo byacu gusa bidahwanye n'ubugombe bwayo. Aho naho twarabonye yuko Imana irashobora kutavyishura. Hari ikindi gihe dusengana ivyaha mu mitima yacu, ugasanga tusengana amajwi atwagiriza ikibi, twaranse guharira, turabasambanye, turiba, turakora ibitandukanye, turica. Ayo masengesho yacu jambo ry'Imana ritubwira ngo ico gihe acacika nk'uruyogoyogo matwi y'Imana. Imana ishobora kuyishura. Hari ikindi gihe tutishugwa ku gihe c'Imana kitaragera. Imana idufashe cyane. N'ibindi byinshi, ariko uko biri kose wishugutishugwa uri umugororotsi, umenye ko inyonga z'Uhoraho ziri kuri wewe ibihe byose. Haleluya. Ayo n'amahirwe akomeye cyane tudakwiye kwirengagiza, tudakwiye kwibagirwa, kuko Imana yatugiriye neza biciye mwana wayo Yesu Kristo. Umwanditsi w'Abaheburayo nawe ariko arasigura kubijanye n'ubuzima bwa Kristo n'uwari we. Harya mu cete c'Abaheburayo igice ca 4 ku murongo wa 16 we yavuze ngo nuko nitwegere intebe y'ubuntu dushize ubwoba kugira ngo turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Imana ishime cyane. Icyadutandukanya n'Imana carakuweho. Uno munsi twitwa abana b'Imana, twebwe nye n'abagororotsi muri vya bihe bigoye, muri vya vyaha bitwizingirako, muri za ngorane, muri za ntambara. Umukozi w'Imana hano yanditse kino cete ariko aratwereka ko dukwiye kwegera dushize ubwoba, dushize amanga ya ntebe y'ubuntu, kugira ngo twakire ikigongwe, tubabarigwe, twongere kandi twakire ubuntu butubeshaho, ubuntu budutunga, ubuntu budutabara muri kino gihe nyene turimwo mu gihe gikwiye. Rero mu byumve bene data, dufise amahoro ku Mana kandi aho n'amahirwe adasanzwe. Uno munsi nta deni dufise kandi nta bwoba tugomba kugira, tugomba kwegera Imana ata kibazo, ata makenga mu mitima yacu, kuko twarababariwe. Ari naco gituma ikindi naco dukwiye kumenya, turakwiye kumenya gose agaciro kacu, turakwiye kumenya neza abo turibo, mbere tukirinda ubuzimire bwose. Uyu munsi muri aya mashengero yitwa Ikanguro, amashengero y'abaporoti, hari ibintu byinshi cyane bizimiza abantu, hari ibinyoma byinshi cyane biko biratakaza abantu, hari ivyizegwa byinshi bitandukanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Aho usanga uno munsi abantu bigishwa ko kugira ngo bemerwe n'Imana ari uko bakwiye gutanga byinshi, bakwiye gutanga amashikanwa menshi, bakwiye gutanga ibigira 10, badakwiye kugunga Imana, bakwiye kwitanga bakikokora, bagatanga ivyo bafise byose. Ariko nagenda babwire ngo ukwemerwa kwacu nta handi hantu kuri uretse kwizera Yesu Kristo. Haleluya. Nta handi hantu kuri. Nimba watangiye ishikanwa Imana uno munsi ahaduheje gutanga, wibaza ngo iryo shikanwa utanze
byaje gutuma Imana yibagira bya wazinduka urakora ibyo wakoze ejo cyane mu ndwi heze aho wihenze cyane. Irya shikanwa rya nishobora gutuma Imana ikwemera. Naho benshi uno munsi ari byo ariko barigishwa mu mashengero. Ubundi buzimire tugira ni ugukekeranya kuco turi. Ijambo ry'Imana hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 1:12 riratwereka neza ko abamwakiriye bose yabaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Reka gukekeranya kuri umwana w'Imana. Reka gukekeranya, gira umutima uzi ukwizera. Muri izo ntamba reka gukekeranya, menya kuri umwana w'Imana, hanyuma ushike imbere y'Imana uyibwire, wegere ya ntebe y'ubuntu usabe ubwo buntu bw'Imana burakuzako. Hari n'ibindi rero biteye ubwoba. Ikindi gihe hava bibaza ko ari n'ubupfumu. Abantu bizera ubushobozi bw'amazi asengeye. Ni ibintu tubona, tumaze igihe tubona, mugabo uko iminsi itera iba myinshi tubona biguma bigwira. Ubu haranadandazwa, ugasanga dandazwa ku maritiro, ukeneye litiro n'inusu uraronka, amazi aheza agira litiro 5 urazironka, amaritiro 10 amaritiro 20. Ukizera ko ayo mazi niwajana mu nzu ukayamemera mu rugo rwawe haba guhumanuka n'ibindi. Oh yes, suko bene data, guhumanuka gutabagwa ntandi hantu bikomoka ni muri Yesu Kristo honyine. Imana ishime cyane. Abantu baratanga amafaranga menshi, ibihumbi byinshi, ayo mazi ndiko ndavuga gwa amahera menshi. Abantu ugasanga bakuye ukwizera kwabo ku Mana ishoboye bakayashira kuri ayo mazi ngo amazi ahezagiye. Ubwo n'ubuzimire. Abandi nabo bakagenda bagafata amavuta agurishwa muri alimentation. Amavuta umuntu ashobora gufungura atetse canke ari mabisi. Mugabo ayo abantu bayabonye bakayabonamwo ubushobozi bukiza, ubushobozi bubohora, ubushobozi butabara. Ubushobozi butabara nta handi hantu tuboronye uretse muri Yesu Kristo. Haleluya. Abandi bageze aho imitwaro yabo bayandika ku gapapuro, urupapuro rumwe canke zibiri uko ingana, hama agashira muri envelope. Muri envelope bagacashiramo n'amahera kuko babwiwe ko iyo mitwaro irungi ku Yerusalemu n'isengegwa. Hanyuma abo bahungu batanguje iyo mitwe, araza agafundura ya envelope, agaharura imitwaro nuko ingana n'uburemere bwayo, akaraba n'amahera washizemo, akaraba ko bihuye. Asanze washizemo make akakubwira ati wewe ariko vraiment iyi mitwaro yose urabona ko yo hava isengerwa kuri aya mahera nganuko. Murumva biteye ubwoba. Ariko bene data, nukuri tugaruke kukuri, tumenye abo turibo, tureke kujuragirika. Hari n'abandi bazi ngo Imana kugira ngo igaragara ahantu cyayitangure kuvuga, habanza kuvuga kagoma, abantu bagakubita bagatamba icuya kikabira, abandi bagatakaza impuzu, abandi bikagenda gute, hamahaciye umwanya sinzi uko ungana, akakagoma n'ugwamo bigaca bihagarara, Imana rega citangura kuvuga. Oya, uko siko Imana ivuga bene data. Uri mu cumba cawe, urahiherereye, uri no ngaha nyene turi, Imana irahari, Imana ishimwe. Haleluya. Kubagororotsi inyonga zuhoraho ziri kuri bo igihe cyose. Reka gukekeranya, reka gutinya, reka kwizera ibintazi. Ubandanije usoma ijya mirongo twasomye mu cete Paulo yandikiye Abaroma, hariho amajambo atubwira ngo yadushikanishije ukwizera muri ubu buntu duhagazemo, kandi tunezerezwa no kwizigira kuzobona ubwiza bwiwe. Hari ubuntu duhagazemo uno munsi, hari ubuntu Kristo yadushizemo biciye mu kwizera. Umve ubwo buntu bwari bwo, nagenda babwire ko twababariwe. Haleluya. Twarahumanuwe, turabana b'Imana, hari ikirere kimwe mutwiberamwo. Haleluya. Hari iyindi, hari indi planet, hari ubundi buzima tubayemwo, aho mu mitima yacu mu bugingo bwacu hari amahoro. Abandi kugira ngo baronke amahoro nuko abanza akanywa itabi, nuko abanza akaboregwa kugira ngo abanze yumve ko atekanye. Abandi kugira ngo yumve ko batekanye banza gusambana. Abandi bagendana umutekano muke,
bababwiye ko ibiheko ari byo bishobora kubakingira, mugabo twebwe turazi neza yuko hari ikirere cy'impwemu tubayemwo, ikirere twashizwemwo n'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Hari umugisha uruta byose twakiriye ariko gakiza. Hari ubugingo bw'umunezero bw'ibihe bidashira dufise tugendana nk'ivyizigiro. Hari uburinzi bukomeye, hari ubwami butanyiganyizwa tubamwo, hari uburongozi bwa mpwemu yera turimo. Ubwo n'ubuntu twagiriwe, ubwo n'ubuntu twashizwemwo n'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishime cyane. Umukozi w'Imana Tito hajya mu gice cya 2 ku murongo wa 11 hari ikintu yavuze kuvyerekeranye na buno buntu turiko turavuga. Yavuze ngo kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana no kwipfuza ivy'isi, bukatwigisha kwama tudahugumba tugororoka twubaha Imana mu gihe cya none. Imana ishime cyane. Ubuntu twashizwemwo, ubuntu twahawe, uretse uburinzi tubufisemo, hariho n'ikindi kintu, hariho n'ibindi bintu ubwo buntu butwigisha. Umukozi w'Imana ariko avuga ngo butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana. Mbega wewe ko uri hano witwa umugororotsi, koko ubuzima bwawe wihweje witegereje, wewe niwe wiyizi, urabona ko wewe wikunkumuye ukutubaha Imana no kwifuza ivy'isi. Erega abantu benshi baraba mwishengero, ukinjira imyaka 10 imyaka 20 nirenga, mugabo umuntu adashobora gutandukanya n'umupagani. Ufatiye ku mvugo zawe, ufatiye ku vyiyumviro vyawe, ufatiye ku nyambaro zawe, ufatiye kuntu witwara, ugasanga nta kintu na kimwe gishobora gutandukanya n'abandi. Mugabo twumva ngo ubu buntu twakiriye, ubu buntu bwaserutse bukwiye kutwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana kose no kwipfuza ivy'isi. Imana idufashe cyane. Haleluya. Abandanya avuga ngo bukatwigisha kwama tudahugumba. Abantu benshi barahugumba, abizera benshi barahugumba, bamana umunoho w'ibitandukanye, kandi ivyo bikabakoresha icaha. Ibirenge vyabo usanga biticaye hasi. Abenshi usanga abantu bagenda barasaragurika baguruka bagira iki. Ariko kandi ngo ubu buntu buhari kugira ngo butwigishe kudahugumba, butwigishe kugororoka, butwigishe kubaha Imana mu gihe cya none. Iki gihe nyene turimwo dukwiye kugenda twubaha Imana, dukwiye kugenda duhesha Imana icubahiro, bikatugaragaza ko turi abana b'Imana by'ukuri, turi abizera Kristo. Abenshi rero amabaneshwa ko ariko ndabivuga, kandi uko kuneshwa umuntu aneshwa mpwemu yera ariko aramubwira ati yamara ico kintu gira ukore, ico kintu sico. Naha nyene turi ndazi yuko hari abafise imigabo yo guhava bagira ivyo bonona mu masaha make ari imbere canke kundwiza, kandi iyo migabo urayigira mpwemu yera akaguma kubwira ati ico kintu kireke, ico kintu nica, ico kintu kireke. Ni nk'ivyabaye kuri Kayini amaze gutanga ishikanwa ryiwe, maze Uhoraho yakira iryaberi, Uhoraho ushimi ishikanwa ryaberi. Turabona Kayini yagize ishavu ryinshi cyane, mu maso hiwe hari iraburanirwa, agira umujinya mwinshi, mugabo Uhoraho aramubwira ati ariko Kayini niki gitumye ushavura, iki gitumye ubabara kugeza hiyo? Niwakora neza ntuzokwemegwa, niwakora neza ntuzokwemegwa. Amumbwira ati icyaha kibunze ku rugi, kandi nta kindi, nta wundi ikirondera uretse wewe. Natwe mu buzima tubamwo ayo majwi aba muri twebwe, turabona ko tugomba dukora ikintu kitameze neza, mpwemu yera akatuburira, mugabo ikindi gihe ugasanga wabirenzeko. Ngenda kubwire ngo mwene data icyaha kibunze ku rugi, kandi nta wundi kirondera uretse wewe. Ba ubunesha icaha, kuko ubwo buntu twakiriye buhari kugira ngo butwigishe kwikunkumura kutibaha Imana kose kuba mu mitima yacu. Haleluya. Haleluya. Ubandanije usoma bya murongo wa 2 twasomye, havuga ngo kandi tunezerezwa no kwizigira kuzobona ubwiza bw'Imana. Hari ubwiza bw'Imana turindiriye abagororotsi, ubwiza bwiwe bitazoshira. Ku murongo wa 3 no wa 4 habanda havuga ngo kandi si ivyo byonyene, ariko kandi tunezererwe n'amarushwa yacu, kuko tuzi yuko amarushwa
atera ukwihangana, kandi ukwihangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa, kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa gatatu n'uwa kane turabona ko hari amajambo atwereka ko abagororotsi turahura n'ibibazo, turahura n'amarushwa. Mugabo kandi ayo marushwa ariko araza ngo akwiye kudutera kwihangana, kubera ko kwihangana gutera kudatsindwa no kugeragezwa, kandi kudatsindwa no kugeragezwa nako gutera kwizigira ibitaraba. Ku murongo wa gatanu ari wo murongo wa nyuma havuga amajambo akomeye cyane, havuga ngo uko kwizigira ntigutetereza kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na mpwemu yera twahawe. Haleluya. Hari benshi bigisha ko abagororotsi badahura n'ingorane, badahura n'ibyago, batagwara, badasonza, badakena. Ariko rero ndababwire ngo ibyo byose ni binyoma. Kubera iki? Na Kristo ubwiwe yarahuye n'ibibazo bisa n'ibyo, yarahuye n'ingorane zisa n'izo. Kandi uretse kugwara, nagomba ndagutangarize ko naho wizeye no gupfa uzopfa. Imana ishimwe cyane cyane. Haleluya, haleluya. No gupfa uzopfa. Hari umugororotsi nagomba ko tufatira ko akarorero mu kurangiza, yitwa Daniyeli. Inkuru dusanga mu gitabo ciwe hajya mu gice cya 6 uri kurasoma kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 28. Uyu Daniyeli ja gusanga yari umuyuda, yari yatwara inyagano, ariko kandi ari mu gihugu cy'amahanga akomeza kugororokera Imana, akomeza kugira ikiganza ciza, akomeza kugira igikundiro, akomeza gukoreshwa ibidasanzwe n'Imana. Umwami aramugomwa, amugira umwe mu bakuru batwara igihugu, ariko kandi ari muri iyo post abana kugira ikiganza ciza, bituma umwami amwitwararika cyane, amwita amukunda mbere kurusha abandi bakuru. Maze abandi bakuru batwara n'abaganwa bagumugirira ishari ryinshi cyane, barondera ukuntu bomugirira nabi, barondera ukuntu kumbure yotakaza ubwizigirwa. Ariko bamuravye mu vy'akazi basanga nta kosa na rimwe bomuregako. Baravugana ati uyu mugabo tutamutegeye ku by'ivyagezwe by'Imana yiwe ntandi hantu twomukura. Abo bakuru baca bagenda mu matwi y'umwami Dariyo, baramwosha bamubwira ati buriya twakoze inama n'abakuru bose, twavuganye ko hazohera iminsi 30 mu gihugu cyose aho twara hose atayindi Imana nimwe isengwa, atawundi muntu numwe asengwa uretse wewe. Ati kandi twavuganye ko uzobirengako azoca atabwa mu bwobo bw'intambwe. Ati we tubikuzaniye kugira ngo ubyemeze ongere ubisinye. Umwami arabisinya. Ariko kandi Daniyeli ashikiwe nayo makuru avuga ati mbebasha murankanga, munkangisha iki? Tindazi Imana yanje. Imana ishimwe cyane. Ahubwo acarushiriza gusenga, asenga gatatu ku munsi. Kandi ngo amadirisha y'inzu yiwe yarabi Yerusalemu ahaboneka, avuga ngo jewe ndazi ko ndi umwana w'Imana, ndazi ko ndi umugororotsi, naho bariko barantega na imbere yanje ndahabona urupfu, ndazi ko mu ijuru hari Imana ntashobora guhemukira. Wewe nk'umugororotsi uri hano wakira ubwo buntu. Hari umunsi uragira ama principe yo kugororokera Imana n'imbere y'ibihe bigoye, uri imbere y'intambara, uri imbere y'urupfu, uri imbere y'imanga, uri imbere y'ibibazo. Mbega urafata ama principe ukagira imigabo muri wewe ati uko biri kose jewe mpfa nkira ndubahisha Imana. Daniyeli yabaye akarorero keza, yarabaye muri kino kigeragezo mugabo araba akarorero keza. Turabona rero babakuru bagiye no gushika ku muhani we, basanga Daniyeli yisengera Imana yiwe icakera tangorane. Baca batwara raporo ibwami. Mwami arabimenya yuko Daniyeli agomba atabwe mu bwobo bw'intambwe. Umwami biramubabaza, ariko ko yari yamaze gusinya nta kindi cyakozwe, Daniyeli ataye mu bwobo bw'intambwe. Mugabo kandi tuboneke uhoraho yaramutabaye. Haleluya. Ijoro ryose ari muri urwo gobo umwami arabura amahoro, ariko kandi azinduka
mu bucagucagu, arahamagara Daniyeli, asanga Daniyeli ni muzima. Daniyeli akugwa mu gobo. Abari bamugiriye iyo migabo, abagomba kwapfa baba ari bo batagwa muri rwagobo, kandi intare zirabatabagura. Daniyeli abona gutabagwa kw'Imana. Haleluya. Abagororotsi turaba mu ngorane, abagororotsi turaba mu bibazo, abagororotsi turaba mu bintu biteye ubwoba. Ariko iyi nkuru ya Daniyeli iratwereka ko Imana irinda abagororotsi niyo baba bageramiwe n'urupfu. Iyi nkuru iratwereka ko ukudahemuka ku Mana kuzanira umuntu imigisha n'uburinzi budasanzwe. Uri kurasoma harya mu mirongo ihereze igice cya 6 cya Daniyeli, uja kubona Dariyo atanze itegeko ko ati jewe nkiri ku ngoma ntihagire iyindi Imana izosubira gusengwa uretse Imana ya Daniyeli. Mu yandi majambo, igihe tubaye muri ivyo bibazo tukifata neza, ugutabaga kw'Imana kukaza, ivyo Imana ikoze bibigishinga ntaye kuri twebwe, bikaba n'igishinga ntaye ku bandi, bakamenyekana ko turi abana b'Imana, hakamenyekana ko turi abana b'Isumba byose. Haleluya. Ndatura gutabagwa kuri buri muntu wese ari hano. Intambara zose uri kuragwana, hagarara neza nk'umwana w'Imana, hagarara neza nk'uwizera, hagarara neza nk'umugororotsi. Uno munsi ngo dufise amahoro ku Mana kuko hariho Kristo yatanzwe. Ayo n'amahirwe akomeye. Ariko kandi ababene data ariko baraza, hariho amahirwe yo kwifuzwa, hariho amahirwe yo kwifuzwa. N'ubwa mbere nuko dukwiye kuba amahoro imbere y'Imana. Tuba amahoro imbere y'Imana ryari? Igihe twitandukanije n'icaha, igihe twihanye ibyaha byacu tukakira Kristo, akaba ari waturongora akatubera umwami n'umukiza. Umaze igihe kirekire uriko wirukanga muri ibi na biriya, uriko wirukanga hatandukanye, uriko uragerageza kurondera amahoro, uriko urarondera icyo wumuriza umutima wawe. Ariko nagomba ndakubwire ngo nta handi hantu hari amahoro, nta handi hantu hari gutabagwa uretse muri Kristo Yesu. Niyo mahirwe ya mbere ukwiye kwirukira, niyo mahirwe nyayo ukwiye kwirukira muri kino gitondo. Witwa ko wakijijwe, mugabo urarwana ugatsindwa, urarwana ukaneshwa. Ivyo wanikiye ntivyuma, uko bigenda kose wama waneshejwe. Nagomba ndakubwire ngo nta handi hantu hari gutabagwa uretse ku Mana. Ikindi kintu cya kabiri tugomba gusengera nuko Imana idutahuza ubwo buntu duhagazemo, tumenye indangagaciro zacu, tumenye amavaleur yacu. Abagororotsi turibagira, turi mu ngorane turibagira, ikindi gihe tukifata ukutariko, ikindi gihe tukamubintazi. Ariko dusaba Imana iduhe kumenya abo turibo kugira ngo tumenye uko dukwiye guhagarara. Cya gatatu dukwiye gusengera nuko Imana idushoboza tukarorera twihanganye bwa bwiza bw'Imana bwiye bitazoshira ubwo abagororotsi barindiriye. Haleluya. Twunamika amaso yacu dusenge. Tugiye guhereza ikaze buri muntu wese yumva hari ico yovugana n'Imana, hari icyo mpwemu yariko arakubwira kuri aya majambo. Mbega urakeneye kwakira amahirwe nyayo arengeye ubutunzi, arengeye amafaranga, arengeye ibyubahiro, arengeye ubuzima bwiza tworonka hano ku isi? Ayo mahirwe nta handi akomoka n'umwami wacu Yesu Kristo. Niwe atanga amahoro yuzuye, niwe atanga umunezero, niwe atanga agakiza. Uragomba gutahuzwa ubuntu turimo, uragomba kwambikwa inkomezi. Urahawe ikaze, turagiye gusenga Imana. Gasanga ari cyo mpwemu yereko arakubwira, turaguhaye ikaze. Utera intambuko hano, turagomba gusengana nawe. Imana ihezagira abamaze kuza, ariko kandi nawe ukomeze wiyumvira. Ugasanga hari cyo mpwemu ariko arakubwira, utera intambuko. Urashaka kuba uri hano ufise umutwaro umaze igihe uri kurasengera utarishurwa. Urashaka kuba uri hano ufise indwara ikugoye, hari ubutabazi buri hano. Turabahaye ikaze kugira ngo dusenge Imana. Twiruke twoye kunani
Imana ihezagira bariko baraza. Kaze kaze, hari isengesho ridasanzwe ku bugingo bwawe. Kaze wakira amahirwe nyayo akomoka ku mwami wacu Yesu Kristo. Mani bahezagire, tuamba duhereze ikaze abakozi b'Imana turi kumwe hano, abayobozi b'ishengero bashike hano kugira ngo bafashe imitima. Turaye ikaze umurongozi w'ishengero Isaac Nigacika ashike hano kugira ngo dufashe mu masengesho turangiza uno mwanya. Kaze mukozi w'Imana.